mu nyuma yo kuvuka ya byabaye uko ari ikintu cari citwa ubukangwe bavuga ngo polio ya polio ko murabona nyene ko itambukira mabekiye yanje ya rero igihe nageze nko ku cyagiye umwana atangura gutambuka ya cyagiye nyene bavuga ngo dede mama dede niho byaca bipoperanya rero niyo polio ubwo bukangwe did it happen intango yanje y'amavuko yanje wumva nuko wababajwe nane yewe mwana wa mama Afrika umuntu urihabwa. What's up my people, nizera ko mumeze neza, jewe ni fresh kama kawa, ibintu bimeze neza, nguwe neza. Nihimbaza Felicia muri kumwe ni kuri Akamu TV. Ntuciko na kino kiganiro, ni kiganiro tubazani, ikiganiro kimeze neza, ikiganiro gisubiza intege aho umuntu aba yacitse intege, ikiganiro gituma umuntu asubirana inkomezi, ni kiganiro bantu b'Imana. Ndakwinginze ntuve hano kuri nombonesha kure utaragira s'abonner, j'aime commentaire bien sûr ko utarabigira kugira ngo tumenye yuko uhari, ndetse kino kiganiro gikurikirana umutumire wacu, umutumire witeka, umutumire aje kuba yagira byinshi, ni n'umutumire abafitiye intahe ibabaje. Ni nayo mpamvu navuze yuko hano ndabazanira ibintu bitandukanye, ibintu byinshi by'ubwoko bwose, ni bya bintu biba bibigisha, ni bya bintu ushobora kuba mwotahura. Anyway, nizera rero ko mugumana natwe, umutumire tumuha ikaze, abakire anabahe mwiriwe na mwaramutse ikaze cyane. Mwiriwe baramukije mwese ku izina rimwe ry'umutima umwe w'urukundo n'amahoro, ubuntu muri twembi. Bless. Ako kantu maze kukumva ahantu henshi na gasroga kiwawe ku izina rimwe, mutima umwe n'urukundo, bimeze gute? Ya iyi niyo ndamukanyo yanje ngira, mugabo ni ndamukanyo general muri bose. Yes, kuko twese dutegereza kugira urukundo, dutegereza kugira ubumwe. You know, ni ibintu biri nkenegwa mu buzima, amahoro. Ko no mu ndamukanyo yacu mu Kirundi urazi turamo amahoro, yes. Ndi kumwe rero nande ku wifuza kukumenya, abakuze bien sûr barakuze ko umuntu amenywa na bose, umuntu yifuza kukumenya neza vyimbitse ninde turi kumwe? Ya kazina kanje nitwa Fete Gerard Kaze. Yo niswe n'abavyeyi. Ya mugabo abantu benshi banze kuzina rya Yogaman. Yumva uje kundondera ukabaza uti Gerard ry'abavyeyi ntaryo narinzi. Sinzingira hariho abantu bazi yuko iryo rindi ry'abavyeyi baguhaye bataritabaho, batanarizi bibaza yuko ari Yogaman. Yogaman niryo rimpresenta, niryo ry'akazi, zo muri action. Reka ntaco ku bantu dusanzwe tumumenyere kuri Yogaman, dufate Yogaman kugira ngo bitworohere nta kibazo. Anyway, tuje rero hano kugira ngo tuganire iby'ubuzima bien sûr. No musi ndamubazaniye nk'umutumire w'uno musi, ndamubazaniye kugira ngo ashinge intahe. Umuntu afise iyo yavuye, umuntu afise ubuzima yaciyemwo, sinzi kuba muzi muri circulation, sinzi kuba muzi ahatandukanye, musanzwe muzi yuko agendana ubumuga, ariko bien sûr hari abantu uno musi bihebura bakavuga ati mana jewe kubera iki meze uku, ntibabona kure. Ariko dutangure mu buto bw'iwawe. Yogaman yavutse gute? Yavutse mu muryango w'abana bangahe? Byagenze gute? Yakuze gute? Ya Yogaman Fete ni umuntu yavukiye mu muryango, twavutse turi 10 twese kuri papa na mama. Twavutse turi 10 amajero, abandi imfura y'umuhungu, mvuka kugira gatatu. Yes. Bon, donc ni utangura mu bahungu, ariko hari imfura yawe yindi kugira gatatu. Bakuru banje b'abakobwa babiri bashiki banje. So hama
nkaba mu nyuma yo kuvuka ya byabaye uko ari ikintu cari citwa ubukangwe bavuga ngo polio ya polio ko murabona nyene ko itambukira mabekiye yanje ya rero igihe nageze nko ku cyagiye umwana atangura gutambuka ya cyagiye nyene bavuga ngo dede mama dede niho byaca bipoperanya rero niyo polio ubwo bukangwe did it happen intango yanje y'amavuko yanje wumva nuko mu bwana ya uko byagenze nuko ndakura uwo muryango nyene mvukamwo ni umuryango dusanzwe turi abantu b'abahinyanyuzi b'umuziki yes so in short turabacuraranzi turabaririmbyi no musicians benshi batimi ba Estanish ba Sengishadu so n'abandi mutayigera mumenya mutaramenya ubumugabo barabigira benshi so niyo career ya music yatanguriye kuva no kuri na sogokuru wanje yaragira music novuga ko ariho naho nyene bitangurira kuzanana ni esprit ko twasanje tuvuka twabuse tubyisanga muko nyene dawe nawe yarabigira na mawe umva bose na artiste you know yeah bafise ibindi bintu bakora ariko music was the first priority yari muzenya ya mbere yes aya ndakura gutyo naraciye mu mashure ndiga amashure ya primaire amwe narize na kuri ahantu bita 5 Kizito ya 5 Kizito iha abantu bagendana ubumuga yes turamenyere yuko ntaguciriyemo turamenye yuko usanga umuntu agendana ubumuga avuga ati jewe ndaha meze nk'umuntu atabuzima afise akiganyira no kwiga ntiyige ariko turumva ya bijya navyo bivana n'ukuntu umuntu ameze ya n'ukwemera kwiwe umva no mu mutima wiwe n'ubwenge bwiwe ufateye mugabo kubwanje novuga yuko ubumuga bwa mbere burya buri mu mutwe you know the way you think ukuntu ibintu byawe bifata ukuntu byaranja I mean mwese murabizi niko igitwa mvuze ko ubumuga bwa mbere ari mu mutwe kubwenge kuko umuntu iyo ubwenge butagikora neza abari half death abari igice cy'urupfu you know yeah abari half death kuko umuntu ubwenge butagikora neza umva nta nakimwe azashobora kugira umva nta mugore azoshobora kugira mu buzima nta kazi ntashobora gukora umva nta na kimwe yes so ariko ubwenge bukiri control then byose birashoboka nta kidashoboka kubwanje ndi hano ndi gutya ariko ndazi yuko ewana ico mfise ndafise iki ndafise music ndafise art ndafise control ya ibintu mugabo ndazi yuko bigoye sometimes no ku iyo tubiravye no ku bandi iyo turi muri muvuma you know kuko abantu baratandukanye ya so no mu bantu basanzwe bifite amaguru yabo n'amaboko n'iki byose umva barakuraba bamwe bakumva nyene too much shame kigongo cyinshi canke you know yeah ariko kubgawe wewe aba ari wewe bikubako umva wowe uri confident because you know yourself uri easy ivyo yeah so kuri jewe nta kibazo kinini cyane novuga yuko mfite ariko gusa nuko gusa ari izindi challenge usanga turimwo yeah in terms of like for example akarorero nkuko umuntu avuga abona nkahi wacu canke ahenshi muri Afrika mu bihugu byacu kunda gusanga mbona ushobora kubona nk'umuntu tuvuge nka
gouverneur canke president, you know, Yeah. agendana ubumuga, you know, yeah, Cokunda. yeah, mugabo sikuvuga yuko batabishoboye, yeah, mbwa sikuvuga ko batabishoboye, yeah, batariho batabishoboye, bariho, ariko nuko gusa we are not giving that trust. Ntabwo tu ntiba they don't trust, ntibavyemera yuko arabishoboye none yobikora canke urumva. Ni example nyinshi cyane, umva jewe igisoda ntigishobora kunyakira, naho navuga ati ngomba kuja gukora akazi igisoda canke igipolisi canke hariho ibintu batokwizeza canke ngo bagushire, yeah, you know. So nibyo bintu bigenda biba challenge cyane muri muvuma mu buzima bwacu, you know, twebwe umva rero nabajya anye bamuko mavuga ati barihebura, you know, I can understand them, ndabatahura nabo according to them kuri bo, because umva birakomeye cyane, biragoye, nuko gusa nanje I found out myself, naramaze kwitahura, ndazi ico, you know, ico ndico, umva namaze kwitahura uko bimeze, nico gituma ibyo bindi zo challenge umva ndazibona pembeni, you know. Iyo ntaguciriyemo, ndakeneye kumva nk'abariko baradukurikirana, watubwiye ko wize ariko ntiwatubwiye ko ayo mashuri ya 5 zitosho ko warayejeje. Hari bamwe mu muryango bashobora kuba bavukiyemwo, ukaca usanga babavyeyi marge ko bamugaye. Yes, abavyeyi bafite imitima itandukanye, bien sûr. Hari uwo kwemanga akakwemanga gushika, hari n'umuvyeyi atagira pitié, navuga pitié, atarukunda ashobora kugira kubera ubona ko umugaye uvuga ati ntazongeza, nta kintu na kimwe bagati vyizegero, sindamujane no muri iryo shure, kona ni yare. Wowe bimeze gute? Tuyagire ngaho. Jewe novuga yuko ndashima kuko abavyeyi banje saba meze gutyo, yeah, no, so narose abavyeyi baronse ukuntu bavyifatamwo, bazi ukuntu bavyifatamwo kuva bandonse, nico gituma nibo banjanye kuri yo, barondeye n'iryo shure bararironka, rya 5 zito niki n'ayandi byari primaire, amasegondere yani nayigiye ku yandi mashuri asanzwe y'abandi basanzwe bakomeye bafise amaguru yabo n'amaboko yabo. Iki hano muri Rohero narayihigiye lycée Nimbarinde, ayibagenda ndibagiye gato, bavuga many dev ya privé iki. So okay, abavyeyi banje ntabwo bari abantu bo muri iyo façon yakuya, so barageze ukuntu babyifatamwo, baramenyereye, baranshigikira no mu byo nkora, mu byo, you know, kugeza naho batangura kugira n'ivyizigiro yuko ushoboye, hari no mu bandi, you know, so they give me trust. Kibano ntibagutererana cyane? Mu kibano nko mu babanyi na hehe, surtout urabona rero izo no hantu hama hari izo challenge zindi nkuko tubivuze, murabizi mwese urazi nko ku bantu b'abagabo tuvuge, ya nk'iyo ugomba kugenda nko kuresha umukobwa fulani, you know, seriously, yeah, I'm telling you, ni ibintu bitoroshe, ifo yuko nawe ucugira kandi kantu ka extra, ka extra, umva bavuze extra, na kandi kantu kinyongera kari hajya ahantu abandi bagabo kenshi badafise, mu kwiyumvirwa kuntu ko utegeza kwiyaranja kuko byamaze kuba kurya, umva nawe ugomba kujya kuresha, ifo yuko ucugira za ide zawe za kuteniki mugabo, ni ibintu usanga bikomeye, surtout aratangura akakuraba, none bana uyu kweli atabiweza, none canke gute, you know, canke sometime abandi ugasanga ikigongwe cyinshi kirarenze, you know, abandi hapana, just ntaho yonjana, yeah, but
we never used to be worried about ntabwo ntibyigera bitu so utuntu tuntu tw'udu challenge tuma tugenda dufesinga you know kuko nta murabizi mwese nta mwana n'ikinono ba you know as long as uko Imana yamaze kundema ikanshikana muri ino si cyo kimwe nawe nanje muri ino si you know so byose birashoboka nta kidashoboka muri ya mind yanje mva namaze bishoboka no why not none jeho kuki jeho kuki ujya ibyo afise nje ndabifise kandi umva haro nibindi je mfise wowe adafise yeah. You know so izo nizo zijya challenge gake zora ziza zikagomba kugira umuntu atangure kugira bya byumviro byo kwiyumvira kajya gashavu kakwe hakujya kwa mbere ariko nabazitira ubona kuko abandi baravuga ati ebana anya ari hevye wumva nta buzima ye ni wakufato Yeah. you know so according kubw'ivyo izo challenging hizo onye zirazana makumuntu gagera kuri yo etape yo kutangura kwiyumvira nka kurya niki you know ivyo bintu navyo kera nkiri muto byaranzamwo kandi nabandi umuntu wishavu sinashabura cyane mugabo ishavu ryabaye umva hebana sinzi no hebana baje kuzana na komando yari hatari ya kubera izo challenge nk'izo urumva umuntu uriyumvira nanje ndi umuntu nawe uri umuntu icakene umva nanje ndagikenera ya uranyotegwa amazi uranyotegwa iki nkanje nyene so kubera iki dushobora kunyotegwa twese mugabo karonka wewe gusa you know you must think those things bijya bintu biraza sometime n'ibiki ariko kubwo uko umuntu yagiye akura umva ugenda ukura n'ubwenge bukura nabwo nyene ukagenda utahura ibindi bintu so those kind of stress keep on going away you know bikagenda bihera mugakora kuritahura uriyiga mpaka ukageza aho witahura kwe jewe ndigiki je ndiki je nduku so is for ko mbaho mbe mu buzima bw'uko ico kintu ndi yes so mugabo challenge ni nyinshi challenge nkizo umva nk'iyo example ndaguhaye ni kintu kiri en general kintu umuntu mu buzima you must have you know na ugira umuryango nk'abandi ugire you know abana ibiki you know so ndatahura nabajya bakiri muri rya monde yo kajya gashavu kakurya niki you know I must understand you know so nico no bivuga ko kuri yo yeah urakuze rero harageza aho urondera ubuzima nk'umuntu mukuru kuja gushakisha atandukanye ntiwatubwiye neza biri deep cyane kuri abo bigeme abana b'abakobwa nibyo no munsi urashobora kugenda kuduraga umwana w'umukobwa kumubwira ati je nagukunze mbe arabyakira cyangwa ntabyakira uho nyimba umaze kugira iryo bakwe amaze kugufata gute reka dutangure kwanza muri ubwo buzima umaze gukura no je mu bisanzwe ubunye nabyaye ndafise abana ya gore you know mugabo siku in this time nara babyita gute I'm already yeah no, you know yeah mu mingo tumaze kuja ahantu henshi mu bihugu byinshi isi twarayizungurutse habari muri za Europe muri za Afrika zindi za hano ya nabo bana banje bo bavukira muri Afrika y'Epfo ya ku mugore South Africa nyene ya and ariko gusa ndavyibutse ukuntu byagenda you know ugiye nyene uko kuja kuresha umukobwa ukunda ivyo naciyemwo ndacabibona no ku bandi
bameze nkanje, you know, so we see haba ku muhungu haba ku mukobwa haba ku you know, wabwira ati none je sifera kuja kubakana na mtu wa you know. Ndibaza yuko nawe wenyene urashobora kwishira muri place yanje nkiyo onye, ndibaza yuko uravyumva nyene ni ibintu biri ukuntu it's emotional, you know. Because umuntu ashobora kukwankira kubera ko ukuntu umuntu Imana yakuremye c'est trop dur, hein? Ni ikintu kitoroshe cyane, ariko nabyo byaraduha icigwa cyo kubandanya gukomeza kumedita, kuronka inyishu yuko none abantu nk'aba utegeza kugira iki kugira ngo nyene bikunde bishoboke. Rero abenshi twarabemeza mu bya action, you know, because action niyo nkuru, ingiro niyo nkuru kuruta amajambo menshi, maneno mengi afanye kitu, you know. Uwo muntu bari kumwe barashobora yaguhoye Jean iyo ngorane ugendana cyane? Bo akenshi ushobora kubivuga ko ari uko, kuko umuntu mwarashobora kuza mukavugana before umva arakwankira kabiri gatatu, yeah man, ako mukazobonana kandi after 2 years or something, wewe nawe situation yimere fresh niki, umva waza gukoza ko umuntu agaca yemera faster niki, umva bigaca bicanganye, none ko ariko ubunye unyemereye, ariko before you never yakwemerera kubera habaye iki? Kubera habaye some changes, some of them they lack money, you know, some of them ni hatari, so ego rero ibyo bintu umuntu wegera biraba akabibona akavuga ati aha kumbe ndabibonye burya si jeje nyene. Rero umva nabajya anye bandi bifite abaguru babiri niki atafise kaya kanoti nawe nyene baramugora, baramugora ni bamwemerera. So okay, what I see now, icyo mbona reka niruke rero mpagase nironderera ivyanje mbe fresh, ayini kila kitu bazokwizanaho bose, and truly it's like that, barizana, barizana. So igikuru ni kujya rero umva ko twagenda turonka rero ni inyigisho, twagenda twigisha ku bivanye na situation uba wabonye ubwa mbere, kuko ari umugani baca ngo igiti nigiguca mu jisho kabiri. Bwa mbere namaze kubibona cyo naco ndavyigira hajya, we just try to keep on work, tugerageza kubandanya dukora gusa ibyo turi ibyo twagenewe, and then je ndagomba gushingira cyane hanini kuko usanzwe umeze, abana bo bimeze gute, barakwakira nk'umubyeyi canke nabo barakwinyoha kubera ko usanzwe abana banje barankunda yatari, barankunda kabisa. N'ubunye intambara iracariho kuribona na nyina, kubera none papa, you know, uko ndibuka tugitangura kuba separe, byarabagoye cyane abana bamwe baranonze just because of urukundo gusa. Urabona ukuntu hari ukuntu wigira utegeza kuri connect n'abana bawe, kijya nicyo kintu keep on saving you, you know. Papa barabona ko ari papa nyene nuko onye meze muga barabaza bakiri bato, urumva bashaka kubaza bangahe kuri kino ne papa, you know, why daddy used to crush his sometimes baranginisha ugasanga yagitwaye nawe ariko aragikinisha, yibaza ngo namapoze yanje, urumva kora ko babona yuko niko bari babizi ko okay, barazi yuko papa wabo bararirimba n'umuntu mu performance niki, so
kandi bakaba bazi twaragenda mu bantu babasani benshi aba star cyangwa abandi bakabona umuntu yimereye umwe afise ibintu byibuko ntabigira niki so nanje bakibaza ndo mapoze yangu tere style ya popari atari umva but the more they grow uko baguma bakura genda batahura kuko nabo barabaza babajije umva urabishuruka batera story ukababwira nuko ya ahubwo namwe muze mwiyubara ari nukuntu mubaho so teachings are going like that ngabo ugasa nabo barabitahura nyine babimenyereye ubaza umuntu yuvutse umusanga uko nyene wakira uko nyene uko muzi nuko you know so kuri jewe abana bayifutenye nk'ibisanzwe kuri bo you know ni bangara ni babiri yeah so babiri udukobwa tubiri yeah Turumva nyene naho umuntu aba yarihebuye ngo ntacishoboye turumva kugeze ku bana babiri ni ibintu biba bishimishije ni biba bimeze neza twavuga ati jewe nubwo meze ukwantu kandi afise abana bankomotseko give thanks kashima Imana ukavuga ati jewe vraiment ubuzima rero bumeze gute kurondera birakorohera bavuga kuja guhinga kurondera kweri ewana ntivyoroshe ntivyoroshe ariko nuko gusa usanga rimwe na rimwe abantu twararuhiye in the past twararuhiye the future kugira ngo ibintu bizoshobore kugenda byoroha buke buke ariko mu bisanzwe ntabwo vyoroshe hakujya kuntu twavuze yuko urazi tugiye nko kurondera nk'akazi tuvuge nico gituma kenshi twebwe abatwikorera utwacu you know twikorera utwacu urabona nkanje nikorera ibintu nduma artiste apana wa music gusa nduma artiste ndakora ibidede ibintu mbona nambaye ni byanje nije ndabikora nije mpingura uru rutete nije ndaruhingura sinja kurugura ahantu ngo nkorishe oya ntangurira hanyene hama nkaca nkora n'isheni n'ibiki nabigurisha hiyo nda creatinga ico bita nakise Rasta Shop you know Rasta Shop ni ahantu ushobora gukura ibintu bya inyambaro z'abarasta iki muziki wabo iki now nkatangura kuza ndabigurisha muri iyo shop ariko ubwa mbere nahora ndabigurisha muri iyo ngize show yanje concert niho nyene wasanga hariho amatable cyangwa ubutenti bwa mfise exposition y'ibikorwa byanje abantu babikeneye kuko abantu barabaza ebana barabikunda ndi kuri stage ebana ibi bintu ndabikure hehe ko ari byiza bikeneye umva ko mba nabizanye kuri stage biri hajya bakagura umva turi kore twabo kubera ko kuja kuronka akazi nkakujya nabivuze urabona je ni bashobora kunyakira muri company ya security security like a police like a soldier like urabona ni byinshi cyane ni byinshi kandi sometimes ko badashobora kukwakira rimwe na rimwe urabitahura you know urabitahura ariko tubiravye tugaca we compare n'ahandi mu bindi bihugu tukabikompara usanga nuko gusa twebwe urabona ibintu bya modernizing ibintu by'iterambere umva ntabwo ntitugenda speed imwe hari abagenda banyaruka ugasanga bamaze kugera kure ku Burundi bwacu ugasanga rero hagiye usanga muri sector yariyo yose y'igikorwa cari cyo cyose aho kuba umeze uko ariko kose hari igikorwa cawe muri rya sector ya iyo job for example nkuko niko ndavuga yuko soldier urumva mbwa ntibiri henshi biri mu bihugu byateye imbere cyane soldier naho woba uri ugendana ubumuga nkuko kwanje niki barafise groupe yanyu na n'ibikorwa byanyu bijanye
capacity ya situation yanyu, condition yanyu mba murimwo urabona mbo nimba no banarigiye ibintu vya technology nibiki muri rya soja army sector hariho abantu baba bagenewe gukorera nyene muri ibyo bya technology niki ukomunika n'abandi bari hariya wewe uronka akazi kajanye nabo muri army mu gisoda hariya mugabo muri sinzoshaka kubivuga gute muri sector yawe igukwiye ijanye na iberanye nawe condition yawe ariko akazi ukakaronka nomera what kind of situation condition urimwo yariyo yose ukakaronka. So bije rero hano iwacu rero hano rero bica bikomera cyane gose kubera ko umva usanga iyi nk'ibintu by'ayandi materambere ya gutyo yandi mbone turayagerako petete tuzoyagerako in the future. So niho usanga nkawe umuntu nkanje akazi sindapata na office nimwe ishobora kwakira uyu muntu you know urumva rero aho niho hantu bigoranye ku bantu nkatwe you know mu kuja guhiga niho usanga abandi benshi bagenda mu mabarabara you know used to see them rababona barasegereza you know saba because baramaze kwihebura sikuvuga yuko bamwe barabuze ibyo akora canke gute usanga baragerageje mugabo ntivyakunze. So how umuntu nk'ujya rero ubona ko ashobora kubaho gute kubera ko nawe kuba ari muri rya condition nk'ijya anye siwe yabishatse siwe yiremye ngo yireme kurya yihe situation nk'ijya condition nk'ijya you know and then aho turi dushobora kuronka akazi ubuzi dukora bwiki you know that's why you see ubona ico gituma n'umuntu nkanje yogamani umva ndane nikorera utwanje nkuko onye raza akakayeye cyaka dede wagakunze urumva ndakubwira style wagakunze okay so and we keep on surviving kabandanya tubaho kurya you know. So kuri jewe byarangora cyane nanje kera byarangora kabisa hagera umwanya utangura kwiyumvira ati none isi nije ndayikoreye canke je naje kugira iki muri iyi si kihebura abandi kabisa barihebura cyane mpaka kicara ahantu akarindira nyene inzara nizoza kumwica nizo mwakira canke abandi birashika abandi bakiyahura you know birashika abandi bakiyahura surtout nk'abajya anye usanga byabashikiye bamaze gukura you know ntabwo ari cyo kimwe nkanje cyabaye ko kuva umva nkiri umwana jewe hoho arayo magogwa menyereye karabaye. So kuri ujya rero byabaye ko mu nyuma yamaze gukura yamaze ko mugabo he must think ujya wewe rero ewana ni wese ujya mpaka natwe turamwumvira ikigongwe rero you know because wewe nta experience ni wafise nta ni hatari bajya nibo babishika mpaka bakaja kwiyahura none harimo ama experience experience nyinshi ziriho mpaka twaramaze kumenya urazi bijya mugani bavuga ngo uvunitse wiga no gucumbagira tubimenya no kwa nguvu by fire by force utajua man. So twebwe experience nyinshi tumaze kuzibonamwo mpaka kugera naho we got something we create you know turafise ibyo twa creatinze nk'ubu ndafise jewe dance yanje ngira
you know, yo kuma beki, you know, ndaita crash dance, you know. Ndaita crash dance because crash ni beki. Ntambira kuma beki. Yeah, ndatamba ndagira na nka gymnastic. You know, ni ntambo ndiko nda creator. Ijana na music yanje category ngira. You know, ni kintu nyene n'abandi bazoshobora gukoresha abandi bantu turi muri condition imwe, you know, because ico kintu kizoshobora no kubafasha nabo nyene ukuntu je bimfasha mbo arige naho rangira ibintu iyo narindi mu bindi bihugu byo hanze taragenda ndabaza kuvuza music on the street. You know, nuko iwacu ntibibaho na umuntu yo kubona kuvuza muziki mu barabara, you know, abantu bahita bacavuga ko asaze kabaye noneho rero umva byabaye ku maguru no ku mutwe ibaze arumigwa ya so narigeze kugira music on the street, you know, where you play ahantu nyene uravuza ahantu hari park abantu benshi bahita abantu bagaterera nyene ibingorongoro niki, you know, mu myaka yaheze mpaka sometime naragira n'ikintu nibyo byizo dance ikintu nyene umuntu ugira tu uri hagati y'abantu nta kuntu umuntu yogenda adahagaze hajya anye acaza, you know, mva narateramisha abantu on the street publicly. Yeah. Ijya dance na creatinze hariho ibintu bihora biba ariyo program bitaga ngo Cercle du Soleil. Ibyo bintu byagiba mu Canada na hehe barigeze kuzunguruka barafise program bakunda kugira buri mwaka no buri after 5 years buri myaka 5 barazunguruka the whole world kwisi yose barondera ikintu kitaraboneka ikintu kitaraboneka ku isi ikintu kitaraboneka abantu kweri mutazi barondera new talent new yani ibintu nyene vya miracle. You know, it's just like a miracle. Zitangaza. Yeah. Abantu barashitse ico gihe nari ndi muri South Africa. Bo baranyetroduce abantu bayizi yo Cercle du Soleil ko yari yahageze muri South Africa ico gihe. Yeah. Bo bavuga hari umuntu yitwa Yoga Man this and that bamushire muri yo audition, you know, so supposed to go in the audition y'ivyo bintu bya new talent like a miracle bitaraboneka ukuntu bavyita, you know, so yo ndada present ibintu byanje niki and then mu gihugu cha South Africa ko barazunguruka ku isi bazunguke mu Japan bararonse umwe n'ahandi baronka umwe ahandi baronka babiri. South Africa naho baronse umwe uyo umwe nawe yari jewe Yoga Man. Yeah. Bamuronke muri South Africa ariko umutipe nawe ntabwo ari mu South Africa region nuko ari yaba, you know. And then yeah, ari jewe, you know, so it thinks ibintu byagenze ukundi kuntu bara swapping and change, but amatangazo ukuntu yatangije ibigira ibinyenyesha makuru byarandaca bifise n'ubu unye hariho n'ibintu ikimenyesha makuru cyo muri South Africa cyitwa Pretoria News na record ico bita record ibinyamakuru newspaper journal zaravyanditse wabaye wa mbere ariko sinashoboye gutwagwa kubera hari ibintu byahabaye bya, you know, separation and ibintu koko umuntu umva ntabwo ari origin ya hano, so nitegerezwa ku so now that's why they found number 1 muri South Africa, you know, so actually muri Africa hose baronse twari batatu Africa yose as the whole
mugabo wa mbere yari wo baronse muri South Africa ari we Yoga Man. Yes aya. Bo muri make ico kintu nakunda creatinga umva arashaka kugira example. Ubona ko cyamfashije cyane. Cyarafashije. Nico gituma ngomba kwiketinga kandi no kubandi bazoza mu nyuma yanje gisoshobore kuba imfashanyo kuri bo. You know, so they can do something, you know, hanyuma kigashobora kugufasha no mu buzima bwawe bwo kubaho niki, you know, but that's why nico gituma ndabikreatinga kugira ngo bikure nabajya anye bari hariya gusegereza canke kubera ko batashoboye kuronka akazi, you know, ko gukora ko birakomeye umva. You can understand if now murashobora kubitahura umva umuntu ashobora ukeneye security canke nk'umunyezamu hajya hanyuma je gutoranya gucagura Yoga Man bari waza kugucungira security hajya, you know, so it's a big challenge ibintu nk'ivyo rero kubwanje nico gituma ubona kurondera kwanje nuko kugenda uguhiga kwanje ya nuko onye kugenda umva ndagerageza nyene kugira creation y'ibishobora kumfasha kandi bigafasha n'abandi dusangiye condition like this urabona. Yeah man. So mugamu mukurondera kabisa kurondera kwacu biragoye cyane biragoye nico gituma ubona abandi bantu bagenda bagasegerereza niki umva ari byo navyo bizana ijya picha kuri twese, you know, naho bari umuntu udasegerereza canke iki but the first appearance umuntu acaca sangura kwibaza ijya point ya maybe cyo gituma niyo ugiye kuresha n'ujya mukobwa nawe aca yibaza ibyo bintu byose ndateseka mimi. So urumva ko ari ibintu naho ubona je niko ndatwenka mugabo wumva ndazi uko nabavyumva nabaza kuvyumva urumva baraza kuca bavyumvira umva ni ibintu biteye n'agahinda sometime, you know, yeah, karavyumviriza sometime maybe because if it's not to your condition jewe ndashobora gutwenga kubera je ni jewe nanje ndi uko you know, ariko urumva ahantu umuntu ushobora kuronka akazi ukora nk'uko abandi bakaronka kandi wumva noneho rero ajya amashuri yose nize you can think about it none bica bimariki none umva nico gituma bica no kure bajya abandi bajya abavyeyi bafise abana bameze nk'uko nkatwe urumva gacha tangwa no kugira ibyizigiro nka uyu muntu uyu ntaca azovamwo na so rero nayo mashure ndamujane kubera iki ni yare we ni wavure ngaho tambara hapo tuwe you know, hariho nk'abantu usanga ndakunze kubyumva cyane kacu usanga nk'abantu bariko baratuka nk'abantu bakomeye byose bariko baratuka abandi bantu basegerereza ngo none nk'uyu ngo no muhanga amafaranga yanje ngo arakomeye yamugaye amaboko aho kuja gukora iki ivyo wowe uremeranya navyo cha kandi uwo muntu amugaye bagatuka umuntu ego hariho akomeye umuntu akomeye ukasanga abwiye no umuntu akomeye bariko baramusegerereza donc bariko baramusaba amafaranga ari udakomeye niwe ariko arayasaba udakomeye donc udakomeye tufate nk'amaboko iki ari kandi hantu hose akomeye akaca avuga ngo none nk'uyu jewe no muha amafaranga yiwanje akomeye nk'uko aho kuja kurondera ivyo wowe ubifata gute? kubwanje ujya niho uca dusubira kuri ya point ya ubumuga bwa mbere ni mu mutwe mu bwenge aho onye ni kuri yanje you know, ariko
kurya muntu ariko amubwira uriya muntu yamugaye. Sometime ushaka kumuha point yes, sometime kandi no. Yeah. You know? Kubera ko no, kubera iki? Kubera urabona ujya muntu mbo ntiyashoboye kwitahura hari imenya kubera ibi bintu maka kugeraho jewe nshobora kubaho ubwo buzima ntasegerereza ntaki. Ni ibikorwa byinshi, ni ibintu hard work umuntu yagize, ibintu bikomeye kabisa. Sinzi yuko ntamwe abantu umva nivyo ibintu bitoroheye namwe mufise amaguru yanyu abiri n'amaboko abiri n'amaso na nini kugira ngo nshobore kugera muri situation yuko je ndashobore kubaho ntasegerereza niki. You know, ni kujitolea. Hari ibindi bintu byinshi twagize. All was about ivyo byose kwari uku you know, fighting for yourself, you know, kwigwanira. Kwigwanira kurumva umuntu yamaze kuvuga kwanza ijambo ryo kwigwanira ko urumva ni ikintu kitoroshe. Yego. Yeah, ni ikintu kitoroshe. Some of them are giving up early. You know, bamwe barihebura. Umva ugasanga umuntu yaragerageje nawe nyene kugira ico ashobora kwifashisha canke kugira gute mugabo ugasanga byarananiranye petetre, nico gituma asubiye hariya nyene akabona ati je kabisa nta kundi nuko, you know. Je nuko mfise okay iyo ngabirano, you know, iyo mpano yo gushobora gucuraranga, you know, iyo mpano yo gushobora guhinyanyura ibyo bintu, amaari bidede, impuzu ndazikora. Izi mpuzu mbona nambaye cyane, that's from me. Ni impuzu y'igiti, ni impuzu y'igiti za bya biti muhora mwumva kera. Yes. Apo? Yeah man, ni impuzu y'igiti. Wewe ntuyibona no ibona. Yes, so ndashima Imana kuba yarumva only Janos. Ukora wenyene canke ari abagufasha? Ni jewe ni ibikorwa vyanje biva muri ijya mind twamwe tuvuga yuko, you know, you must have something. You must have something in a head space. So mugabo ndafise abantu sivuga yuko okay, shaka kuvuga yuko okay barankorera canke turakorana canke tuyagute muganda kuko ibyo ntara ndabikora ibindi nko muri South Africa umva ndafise ama machine nkangahe, you know, bo nkaca ndondera abantu ndakotesha abantu, you know, bakaza style ngomba kugira y'impuzu ndabicapa kwanza kuko ndadesina kandi ndacapa ndachora long time naho ncapa amantu zenya ku masaro hano yama. Yes, you know. So impuzu ndayicapa kwanza, ndafite igitabo ncapamwo style ngomba kugira, itangura muri mind ama nkabizana. Ujya muntu nakotesheje aza kumbwira icara ku mashini yanje hajya ndamwereka okay, fanya hivi na hivi na hivi kunuko ndana. That's how we do, you know. You know, umutahe wo kuronka ibi bintu, you know, hari ahandi hantu twaja ugasanga biragoranye, yumva na hantu hari danger, ama materiel y'ibi bintu bindi tubikura nko kubiyaga, kumyonga. Yes. Ubona hajya hantu usanga bijya bintu usanga nkajya amakonkiyage n'ibiki, hariho n'ibindi byinshi mutazi mugabo ari materiel fulani. Ubona nk'utwo tuntu twakaka umuntu ba wambaye ku mpuzu n'uduki tuni tuntu tuva ku biyaga, mu mazi hajya ku ruzi canke ku kiyaga niki. Ahandi hantu ugasanga ari nko mu shamba uca gukura utuntu tw'utubuto, ugasanga nanu hari danger hamwe na hari usanga za cobra. Wawishikiyeyo? Urishikirayo none ninde uja gutuma? Nakazi kanje jeyo umva
ndagenda hajya mfise bag zanje n'ibiki canke n'uwo tujanye nyene ari nk'umwe canke babiri urumva mugabo I make sure nkishikirayo you know kuko ari ivyo uja kwimba ujya muntu nta muntu ushobora gutuma kuko ujya muntu ntazi ukuntu yimba kijya kintu ngiye kurondera nije ndabizi so turishikirayo ahandi ugasanga na ahantu za cobra ziryamira nibwo buriri bwayo so si ni ibintu biri danger feedback zibazigoye cyane so yeah ni ibintu bikomeye cyane ibintu utazi I'm not sure sindi siri uko ujya wundi muntu ujya agiye gusegereza hariya anye yuko nawe yumva yobishobora canke nawe wifite amaguru yawe abiri yuko you know sibivana n'ukuntu umuntu woba uzi technique zawe ukuntu bigira hajya n'ukuntu wirukana rujya ruyoka rugende hanyuma wewe uraza guca wimba ibintu byawe ugende n'ibiso kuko uravye nabi n'ibintu ugize mistake small thing and then urahaburiye n'ubuzima bwawe bwose you know so nuko onye bigenda kuko nibyo bintu tugiye kubigurisha tubigurisha kuri iyindi price ku bindi be igiciro kigize gihanitse sometime ugasanga nka bene wacu mu Burundi canke birakomeye kugira ngo ayikugurire urumva so you know nk'iki kintu umuntu mubwiye $40 aha mu Burundi anaria sana yorira simu ngo yore ndabizi baza yego cyo gushango kwekada jewe nk'icyo ucukigurisha ngaho mugabo umuntu iki inye muwe n'abantu babizi neza na $100 na nipaga yes so urabona nka anyera umuntu ntushobora kumubaza na desa senkani canke turasikintu mugabo ababizi who knows they know they take it they bring it you know kora turabipricing abivanye naho hantu izo histoire nyene mba nakubwiye urabona ayo tubikura mu biyaga ayo so guhura n'ingona cyangwa iki ugahererayo cyangwa gute you know so nuko urumva ko ari challenge nyene ni challenge ikomeye cyane urumva nabajya abandi bashobora kuba baragerageje guca mu bindi bintu nk'ivyo mugabo kuri bo umva birabananira canke bira you know so ndamutahura yasubiye kandi kubarabara segerereza niki ubwanje je ndamutahura you know ariko kandi ubuzima no kwigwanirako you know you must go back uraba ikindi kintu gishoboka urashobora kugira ibintu biriho you know business you know ushobora kugira ukarangura ugakora ugatereka utuntu you know hari uburyo bwinshi tu mugabo gusa nuko ibintu bitoroshe abantu ntibafise ujya imitima si imwe kujya gukomera k'umutima umva si kumwe you know nico gituma nabo ndabatahura you know kuko natwe twaciyemo ni ibintu bihambaye cyane bikomeye danger twaraciyemwo ibintu biteye agahinda ibintu biteye ikigongwe twarabiciyemwo you know so ni byinshi turakuze rero muri carrière yo kuririmba ko watanguye bivuga tukuzi uvukana n'abayistanish n'abatimi bashadu bose turabaza abaririmbyi kandi bakomeye abaririmbyi sanzwe tuzi hano nka istanish même chose na timi n'umuryango wabivuze ko hafi mwese muraririmba hafi ni twese let me say ni twese kuko nabo batabirimwo ubu umuziki barawugira usanga unye nawe arazi kuvuza gitari unye nawe nyine ibyo kuririmba arabizi barazi ama percussion ibiki just something niko gusa
baronse ubundi buzi butandukanye, harimo abacamanza, hariho bande mugabo ugasanga no mucamanza nawe nyene kuririmba arabizi. Twararimbanye no mu makwaya kuko mon père yari umuntu yari umukoraliste muga kandi yari mu pastori mukuru babita gute bajya pastori ba yashobora kugurura n'amashengero, ari amashengero yuguruye hano muri yari reverend yari reverend pasteur, ari amashengero menshi yuguruye muri za Buterere hiyo mu Kamenge na hehe, you know. So yarafise na korale umva twara yari korale yumva bari bamwamba bayoga mai bari turice na chef turice na hawe chef ungire Shadow ni sawa. Sister reka ndakubwire rero ibyo utazi ushaka kumviriza uri kurambaza jewe ndakwishura. Estanishi nivyo ndavyibutse. None ba Estanishi bose abo onye ko baje mu nyuma kwivyo ngo ndabikubwira na Estanishi ataravuka. Aho nciye mora. That's what I want to tell you. Na Estanishi ataravuka. Abo. Nuwo Shadow. You know? Taravuka. Oh, ariho mugabo spirit nije namuha spirit. Umva biva kuri dawe bigaca kuri jewe nasambaza kwa wale wadogo yangu wote. You know? Turafise nama generally mfite no muri mabobine, urabona isi bobine izi za nani za magnetic record. Murabona ibi bya bobine, ubona bobine za tape. You know, muri studio twakunda kuri recordinga ko cyane yari kuri Jeunesse Sport. Kuri Jeunesse Sport no hariho studio yaturi recordinga twese naho bacanco bose bakera munsi bose nyumva niko, you know. So kubera je career yanje yo kurimba neza na neza, before onye hari nko muri za zimwe muri 95, you know, muze ngo 95 ryari, you know, before imbere yuko naho onye iza twakera tugira ibintu bya tuga creating gitare za zimigereni, tukavuza because muhira dawe yasize gitare yazasanga je nagicagaguye imirya akiriho akiriho kuko nabwo yitavye Imana je ntari nga muri iki gihugu. Man ari muri 2008 niho yitavye Imana dawe, naje siho nari mba hanze mu mahanga. So muganda vyibuka asize gitari muhira yasanga nagicagaguye imirya dang ntaramenya kugira ibintu yari komba every day, you know. Agaca siga cungishije mere umva wala gasanga byabaye kandi bana wende tutakamatana. So maka kugera naho mbona yuko bana birakomeye, umva tukira abana rero tugatangura kugira ibyo bintu tuga create imigereni. Nobona hari imigereni ya USA, urana rya mavuta USA abantu bakunda babisoma ngo usa murabizi. Twaratora bijya mugashira ku rubaho tugashira ko nyene n'imirya tukavuza imirya bijya bintu barobesha. Sometimes twashira ko zijya fire amafire y'ikinga waracomora hakavamwe imirya ugakora, you know. So tusa ukuntu byagiye bikura na nini mbo hageze mu ma 98 muri 98 niho neza na neza sawa my career of music yatangiye kubonekana rero ki professionnel muri 98, you know. Hama ndabikuza tubonana n'abari bitwa Mutama Baby John, musingo mumuzi muramuzi Baby John. Baby John umuntu yaririmbye indirimbo yo munsi y'igiti cy'urukundo.
Jam jale jam jam hamwe mukiringa utunyoni twararirimba ne Baby John. So hariho ntuzenya yafonzwe kare mu bambere yaje kurondera dufonda iyo ntuzenya yitwa Visage Artistique du Burundi VAB nimba muba muyizi VAB. Okay, ico gihe twarakoze n'indirimbo za harizo twagize mwe byarondera amahoro you know twahora tugenda twigisha indirimbo primaire zose za prive na leta za Bujumbura Nzima Meri na Rirare twarazunguruka twigisha izo ndirimbo z'amahoro you know ishari ni hori hori no gusambura ivyo vyose twe tuvyiyamirize. Izo ndirimbo ntazuze. So you see, mbuga indirimbo nyinshi za kera zaramaze gufudika mu gihugu. Yes. Yego. Yeah. Kuko izo ndirimbo ni indirimbo ziri no muri Institut. Institut de Burundi. Muri Institut. Niho ziri. Izo ndirimbo muzoshobora kuzumva iyo hageze nk'ubihe bya independence na hehe. You know. So anyway, muri za 98 n'icenda niho career yanje yatanguye professionnel. Izo ndimo ndiko ndavuga ico gihe umuntu utari bwagere muri 4e, 5e, 6e primaire ntushobora kuzimenya. Generation zizi neza na neza nabo onye bari muri za 6e, 5e muri izo za 99 na 2000 nibo bazizi neza. Kwera sometime ndaca muri ntuzenya muri public ndiko ndaririmba ndazicishamo abantu bakazibuka bakazirimbana nanje kwanza niwe yes you know yeah. So career yanje naho ki professionnel yatanguriye ko mu nyuma twaragize na big performance anye muri stade ya Prince Louis Rwagasore ya ico gihe yari mu president nani Buyoya nawe yaraje hajya anye gukurikirana kuraba kwebene. So you see all that time muri uwo mwanya wose Eastern hari bwe exista muri musical nani you know. You see yeah now nuko nawe aho yavukiye rero urumva ni nka kujya nyene mubibona isamaki ifi ubuzima bwawe ni mu mazi rero ifi uvukiye mu mazi ajya amazi nujya muziki natwe turi ya mafi umva ya fi yavukiye igeze mu mazi igira gute ni kuogelea kama kawaida nta urinda kumwigisha ngo gugira ibigi kuko wumva ni natural ndo maisha yake nibwo buzima bwa yeah. Ariko nizera ko wabaye muri korali watubwiye ko Paul yari mu revera then arabaha ubuzima nawo ubusangiza batoye biwawe muri iyo korale ntukirimwo kubeki wabivuyemwo bimeze gute? No korale sini kubera ko urabona umuntu iyo ugiye ukura ugenda witahura you know you get your own destiny yivyo urivyo yes icyo gihe nyene ntango tangiye kugura ivyo bintu vyarondera amahoro muri rya myaka kuko twari tukiri muri struggle y'ibintu by'intambara zaho iwacu mu Burundi yumva. So nibyo nace nibazamwo cyane navyo kuko nico kintu kuri jewe cyane ko important yes kwera ubona urukundo umubano nibyo bintu biri important cyane no muri ayo mashengero ibyo bigisha ni kwa rukundo nyene umubano na nini. So niko kuko nisanze ndiko ngenda muri rya party yindi
you know. Ariko kandi nawe nyene dawe ampamagaye kuja muri korale si umva ewana no musi ndagukeneye. There's no way I can say no. Yeah, papa ndaza. Nacho, you know. Kuko nije yemera cyane. Kandi nari chef wa korale. Korale basha yitwaga abakunzi b'umusaraba. Oh. Yeah, abakunzi b'umusaraba wa Yesu. You know? Umusaraba wa Yesu. Yeah. Wewe mvuze ibintu bya korale ucunda ugacuvuga uti ngo nari muri korale. Yeah. Naho ntari bwabitahure ko ndi rasta ariko umva navutse ndi rasta mugabo sari bwitahure yuko ndi rasta. Yes. Mugabo kuko nabijya navyo nyene ni ibintu it's all about one love. So byo napukiyemo and then bitangura kwiyubaka. Kwinaho niho byatanguye kwiyubakira. You know. So ugeza naho nige navuye ariko mpamagawe bankeneye I was always there. Umva nama ariho ndi nta gihe dawe yashobora kunkenera mu vyiwe bya korale ngo ambure. Yeah. Muri bibindi naho naca sanga ko ari ibindi bintu zakugira mugana cyangwa ebana priority ya mbere urumva kwa mutama bana mimi naenda kwa mzee yampamagaye yarankeneye. You know. Amasubide. Tukagira curaranga contrôler korale. Nuko twere turagira ku musozo. Kandi na Shadrake nawe nyene twarimbanye muri ibyo bintu byarondera amahoro. Ibyo niko nakubwira bya atari kumwe na Baby John, you know. Twari bwana twende. Yeah. Kuko muri musical niwe wenyene Generalins abatimbi na Esther nabandi barangize surprise. Uko je ntabyo nari nzi ko nzosanga bakoraga muziki yewana nashitse ndasanga ni surprise for real. Wow. Muragira music namwe. Yes. Ni wari ino? Sinari ino jewe. Je mase burya kuva muri mu 2002 Burundi nanje niho twaraganye. Sinankiboneka muri so nagarutse kandi muri 2022 so kuva muri 2022 mpaka 2022 imyaka ngapi pa 20 years niyo Generalin. Uyo Esther wenyene je navuye no Esther arakana. Shege tumaragize surprise. Wow. She's a star now. My little sister. You know, ndaryoherwa sana ewana narumvise narishimye cyane bimwe bitabaho kandi ndatangara ari surprise kuri jewe. Yeah. You know. So nuko kuko no mu muryango nije bari bazi muri iyo myaka nyene iyo myaka yetu. Nikaenda nikafutika ndibagikwa. Uribagi Estanishi. Yes. Estanishi yaramenyekanye cyane. Gose. So umva hagumye hamera. Yeah, ni wa muzi nyene wo kuba no kuri badawe no kuri basogokuru abande ni wageze. Barafasha ama voyage. You see, yes, you know. And then Nejo bundi bari muri Abidjan. Yes, muri Abidjan yes. Atwa baherekeje. Yeah. Yeah, so byagumye bikuruko onye ni nkuko wa muzi wagumye umera umva nyene muri family haramera ivyo bintu. You know. Wimva gute yoga wavukiye muri family? No, c'est bon. Yeah, c'est bon ndi umva ni sawa kuko turafise ico turi presenta ko you know kandi gipresenta na jamii uno gipresenta ni gihugu niki cause you see last time my little brother Ntuzenya Timi yaragiye Cote d'Ivoire bari guserukira our nation, you know, guserukira Burundi igihugu, you know. So something like that for really must make me proud. Ikintu nk'icyo yeah, ntegereza kuyumva neza, ntegereza kuyumva kabisa.
n'ibyishimo cyane you know kandi kuko ni ibintu you know userukira igihugu you know yes so ndumva neza cyane tukuzire nk'umuririmbyi ntibagenda utaducishirije tuko turarangiza tuha akantu gato kugira ngo turangize neza kumbure twishimye tunaryohewe ushaka akantu akantu kagute akantu ka butamu reka kwanza nugurure iyi mbunda yanje ni imbunda mugabe imbunda y'amahoro ya imbunda y'amahoro twe turashe abantu baraza bakegeranya bagahura bagahuza ya ntabwo ari nk'ijya yindi iyo urashe abantu banatawanyika ni ibintu bigomba gusa mugabo biri opposite ya umwe ugize abantu baraza bakaza hamwe bakumviriza bagahuza bagahura bakabonana bakamenyana bakavugana ya umva naho bitandukanye yes aya cyo gituma rero tugwanira ubuzima yes ubuzima nk'uko ari agateka kacu twese indirimbo ndayita ubuntu burihabwa bayo umve ubuntu burihabwa se mwana wa mama mbere tangucira gace ubuntu burihabwa se mwana wa mama bwira maze menye iyo bica ubuntu burihabwa yewe mwana wa mama mbere tangucira gace burihabwa mwana wa mama mbwira se mwana wa mama maze menye iyo biva niyo bica mbwira se mwana wa mama maze menye iyo biva niyo bica ababajwe kubayo wababajwe nande ko mbona ku isi yacu yameze amenyo ababaye ababajwe wababajwe nande mwana wa mama Afrika ubuntu burihabwa se mwana wa mama mbere tangucira gace ubuntu burihabwa yewe mwana wa mama mbwira maze menye iyo bica ubuntu burihabwa yewe mwana wa mbere tangucira gace burihabwa mwana wa mama umve beta numva n'imiborogo isamirano ry'amahoro mbeko n'amavyumva umunsi nijoro je mbona ku isi yacu yameze amenyo bayo tutinko dukomeza urugendo mu rukundo n'imibano mu bantu abasigaye ku bintu si ababisha sinkubisha bazoshanyo bayo ababaye ababajwe ababaye ababajwe dwebaya wababajwe nande yewe mwana wa mama Afrika ubuntu burihabwa yewe mwana wa mama mbere tangucira gace ubuntu burihabwa mwana wa mama mbwira maze menye iyo bica ubuntu burihabwa yewe mwana wa mbere tangucira gace burihabwa mwana wa mama bagutse mbwira ababaye ababajwe ubayo wababajwe nande kwambana kwisi
siya tuyameza menyo keza hiyo blessaya. Wow, nizera ko mwaryohewe ariko aradukurikirana turi mu ifura nabwiye ko turi n'umuririmbyi amempa n'indi ntayiwe ku ruhande ku bamuzi baravukana Estanish murabizi ariko turakeneye basi ducishirize ko n'aka Estanish. Yo, for really, I can't lie to you. ntayo kuivuza kuko nta marepetition yayo narangira ariko inye ubuntu burihabwa na fricinzemwo Estanish na Timi yararimo. Yes aya yoga nta karirimbo basi nakawe ka Est. No, ndazi come and see Africa. Yeah, mugabo kuzivuza azumvuza kora nta. Yes. Okay, ntacho akapera kora nta marepetition yayo. Akapera ntacho kwivuza truly. Singomba kubesha abantu. Singomba kubesha abantu kabisa. Yeah, ndazizi nkuko nawe uzizi. Yeah. Uko uzizi nkuko nanje ndazizi. Yeah. Nakuti turaho ewana kabisa ndiko ndababesha. No mugabo come and see Africa. Oh way Africa my love. Oh way come and see Africa. Oh way Africa my home. Africa. That's all I know, you know. Ndengeja kabisa no ndiko ndababesha. Kani niyo ndimbo yiwe. That's my flavored one. Yeah. Come and see Africa niyo ndirimbo yiwe. Je nkunda cyane. Sana. Yeah, hamwe nakandi kamwe kitwa akana kaji wabo. Yeah. Yes gaho ninda yita ayindande ngo khadao gahori akana kaji wabo, you know. So mugabo iyo onye come see Africa niyo ndimbo yiwe nkunda. It's my favorite one. Yeah. Wow. Mugabo kuyivuza gitare cyangwa kurimba yose ngo nayimare. I'm not sure. Sishaka kubabesha nshuti zanje. Yes. Yeah. Tukore turagera ku musozo nk'akajambo ka nyuma wotekera ariko baragukurikirana wotekera abakunzi biwawe abakunzi ba Kamo TV muri rusange. Yes, Kamo TV, yes turashima cyane. No kwa muko muratwumviriza ariko barumviriza umwanya wari wose ubunye muri umwanya muko murumviriza Yoga Man. Ico je no mvuga nakajambo mvuga no kuvuga gusa ebana mudushigikire. Yeah. Mudushigikire kandi mugerageze no gukurikirana ibikorwa byacu byose no aho turi because mwebwe nimwe muri ba mudukurikirana nimwe muri ba my bosses, you know. If nimba shobora kwivuga iko because kujya mudukurikirana niko muko muradu. It's a blessing. Yes, yeah. Niho so nivyo gusa tubasaba ati nguko ni muduhe natwe akazi. Ego. Yes, kukujya kudukurikirana niko muko muraduha rero akazi tuko tukaronka. Yes, kujya mukurikirana iyi TV Akamo ikivugisha Yoga Man interview, you know, mubikurikiranye kujya anye niko muko muturonkera akazi niko gahembo muduhaye, you know. So budukurikirane kabisa kandi mudushigikire. Yes. Niko kajambo nashobora kuvuga kuko mudukurikiranye turafise byinshi cyane kandi bizoba ryohera bizokoma bibaryohera. Full time misi yose. Yes. Watubwiye ko hari ibintu bimwe musanze ukora nkabifuza ko ubakorera utuntu kanaka bo gutora gute? Ya bifuza ko bakorera utuntu bandonka en contact ya direct because unye hano nta micungaro nta shop mfise cyangwa hano mfise ndi baze kwa bondonka kuri byo rero ya mugaba kenshi benshi ibikorwa byanje bindi babironka muri ayo mantu zenya yanje nyene ma platform yanje ya digital platform no uko ari bindi na advertiser muri za ma Instagram canke hehe you know
ariko kenshi iyo abantu bandondeye muri digital platform canke this social media ugira yoga man fete. Yoga man ni ijambo rimwe rifatanye ya ntibarigire separe kuko ndakunda kubona kenshi abantu bagira yoga ama space man no birafatanye ni ijambo rimwe yoga man. This man is in a yoga. Yes I am. Hanyuma fete nk'umunsi mukuru nyine kujya so ugize yoga man fete byinshi cyane nkora ucubironka n'ama contact yanje urayaronka you know. Mugabo nk'uko umuntu ashaka direct rimwe na rimwe fast n'ingoga byihuta arashobora kuronkana ntuzenya na WhatsApp zanje canke ibiki ari commande abagomba kugira ya numero nawe akaba ari 67 0 37 0 38 67 ubusa 37 ubusa 38 ziroroshe simple. So nuko onye bashobora ku telefone hama agasaba commande ngo mbungirira akamezi uku agasa gutya nuko basi that's all. Ego ndagushimire rero wakoze namwe mwakoze cyane for giving me this time you know kumpa uyu mwanya nk'uyu yes mwakoze yes no turashimiranye. Ndabashimire rero mwebwe mwese mwadukurikiranye kuva ku ntango gushika ku musozo wa kino kiyago. Nizera ko mwahakuye byinshi, nizera ko mwafashije kandi nizera yuko kuri babandi baba bacitse imbaraga canke intege babandi babona yuko ubuzima bwanse, nizera ko muri kino kiganiro muri nto ntahe nyene musho kuba mwahakuye ikintu kandi ikintu gishobora kuba cyabafashije mu buzima bwanyu. We mubona yuko byananiranye never give up, nivyo numva no babwira ntimucike intege, mukomeze mugume muri abantu bari strong kugira ngo bigende neza. Yari Himbaza Ange Delicia na Yoga Man aho twako turabashikiriza ikiganiro kiryoshe kimeze neza. Bien sûr kutaragira sabone uyigire kugira ngo tumenye yuko tuteko dutamba twirorera. Je commentaire nayo nyene uyigire kugira ngo tumenye ko tutariko dutamba twirorera. Naho gutaha mu kindi kiganiro. Bye bye.